basigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Nabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikira muherereye inshuti namwe bakunzi ba RPA mwitavye isango ry'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uno munsi w'Imana genekezo rya 2025 Gitugutu umwaka wa 2020. Amakuru duhera ku ngingo nkuru zigiyagize. Ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyesha ko bugiye gutanguza isekeza ryo gusubiramwo imanza z'amatati hagataho abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Rumonge barageramiwe na Kigoyi. Muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Abanyagihugu bo muri quartier Busoro barasaba kuronswa amazi meza, amazi bavuga ko bemerewe haraheze imyaka irenga 15. Mu kigabane ubahuka tuza kurabira hamwe ingorane z'abanyeshure bahejeje kaminuza mu byo bita bakarore. Ano makuru agarura muhinga bw'ivyuma na Rusiya Kabera utuma amasanamu abashikira ni engineer Egide Mwemero mukanya inkuri mwimwe kwayo. Ano makuru tuhere mu bijanye n'ubutungane. Umushikiranganje w'ubutungane avuga ko bagiye gutanguza isekeza ryo gusubiramwo imanza z'amatati zitashimishije abo vyega. Iryo sekeza rizotangura ku munsi wa gatatu za mu ntara zose zigize Uburundi nkuko vyatangajwe na Janine Niyibizi mu itangazo yasomeye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga. Janine Niyibizi n'umushikiranganje w'ubutungane. Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane buri n'iteka ryo kumenyesha abenegihugu bose babwituye basaba isubirwamwo canke ifutwa ry'imanza z'amatati ko kuva ku wa gatatu igenekerezo rya 28/2020 buzotangura isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Iryo sekeza rizobera ku migwa mikuru y'intara zose zigize igihugu, rikaba rizomara ikiringo c'ukwezi. Ubushikiranganji bw'ubutungane busavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira, bugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Busavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Janine Niyibizi n'umushikiranganje w'ubutungane. Hagataho nkuko narimpeje kubabwira mu ngingo nkuru abanyororo bamwe bo mw'ibohero rikuru rya Rumonge batanguye kugwisarika abandi bakagwara kubera inzara. Ivyo biri mu ngaruka z'ubukene bw'ibifungurwa bwibonekeza muri iryo bohero, ubukene mbere buvugwa no mu yandi mabohero mu ntara zitandukanye z'igihugu. Inkuru tubaza Vicky Chris n'interetse. Abanyororo babiri bo kuri bloke ya mbere, bane bo kuri bloke ya kabiri na batatu bo kuri bloke ya gatatu nibo bamaze kugwisari kugeza ku mugoroba w'uyu wa gatandatu mw'ibohero rya Rumonge nkuko amakuru ava muri iryo bohero abimenyesha. Isoko ryacu riva ko abanyororo bose bagwisari ujejwe umutekano bita general yaciye bahembuza ibisuguti. Ivyo navyo akaba ari bisanzwe bitangwa n'ishira hamwe CICR kugira bifashe abanyororo badakwije ibiro bo muri iryo bohero. Iryo soko nyene rivuga ko benshi muri abo banyororo bariko baragwara ku bwinshi biturutse ku nzara iharangwa. Nayo bamwe mu banyororo bo muri iryo bohero bari mu zabukuru. Isoko ryacu rivuga ko kuri uyu wa gatanu ujejwe umutekano bita general yabagura imboga zirengarenga nazo nyene zitagira inkozo kugira ngo ntibicwe na Kigoyi kirangwa muri iryo bohero rya Rumonge. Isoko ryacu rimenyesha ko abajejwe umutekano baguma babwira abanyororo ko bo kwihangana ngo ntibagaragaza akababaro kabo. Ivyo bikaba biruko mu gihe imiryango y'abanyororo itemerewe kuja kugendera babo kubera ikiza ca COVID-19. Ico kibazo c'ubukene bw'ibifungurwa kiravugwa no mu yandi mabohero yo mu Burundi. Twarondeye urongoye ibohero rikuru rya Rumonge ariko turamukena.
twanarondeye Gervais Hajayandi umuyobozi mukuru ajejwe amabohero mu Burundi telefoni iwe yahamagara hakabura uwitaba. Vicky Chris ninteretse mu bijanye n'uburimyi mu myaka ibiri heze abarundi ngo barabaza inzara vyamenyeshejwe n'umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu gihe yariko ashikiriza icegeranyo c'ivyigiwe mu nama y'abashikiranganje yo ku munsi wa kane uheze. Prosper Ntahogwamiye yavuze ko ivyo vyatumwe n'utwigoro leta yakoze mu gisata c'uburimyi. Inama y'abashikiranganje ikaba yarashinze ingingo tuma iyo ntambwe idasubira inyuma. Prosper Ntahogwamiye n'umubanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yagize itwigoro mu gusha imbere y'ibindi bisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Kubera utwo twigoro umwimbu wariyongereye mu gihugu, ivyo bituma tanzara yibonekeza muri imyaka ibiri iheze. Uko kwiyongera k'umwimbu kwatumwe kandi nuko aharimwa umuceri n'ibigori hongereye kubera ibikorwa vyo kugazura imyonga vyaranguwe, vyongera bitumwa nuko ubu mu gihe cici babandanya barima. Ifatiye kuri ivyo vyaranguwe, leta ishaka ko intambwe itosubira inyuma, ahubwo ko umwimbu wobandanya wiyongera kugira ngo haboneke umusesekara gisata c'amahinguriro kironke ivyo gikoresha. Kubw'ivyo hategezwa gushigwaho umugambi wo gukingira ibidukikije, guteza imbere uburimyi n'ubworozi kugira ngo haboneke umwimbu kwiye abenegihugu baronke ivyo bafungura bikenewe. Ni muri iyo ntumbero iki gitabo c'umugambi wo gukingira ibidukikije no guteza imbere uburimyi n'ubworozi cyatunganijwe. Ihangiro nyamukuru ry'uwo mugambi no kugira ngo uterere mu gukingira ibidukikije, gukoresha neza amatongo ya leta, gufasha kugira ngo abantu bose bafungure neza, kongereza uburyo mu ngo no mu kigega ca leta, kuronka umusesekara ujanwa mu mahinguriro no kugwiza ubuzi mu gisata c'amahinguriro n'ubundi buzi bujanye n'uburimyi. Inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri uwo mugambi ikanawunganira yarawemeje. RPA yifatikanije n'abamenyesha amakuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu mu mwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Mu bijanye n'imibano, imikungugu y'isima n'umutigito w'amamashini vy'ihinguriro Buseko birabangamiye abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Abanyagihugu basaba ko leta yo kwimura iryo hinguriro ikarikura mu kibanza cegereye amazu yabo. Innocent Valentin Ngirankabo mw'idonido ry'inkuru. Haracikiringo c'imyaka 5 abanyagihugu bo muri komine Rugombo begere kibanza cubatsemwo ihinguriro ry'isima Buseko babangamiwe n'iryo hinguriro. Uretse amazu yononekara kubera imitigito y'amamashine, abo banyagihugu barahandurira n'indwara zo mu bihimba vy'ubuhumekero nk'uko umwe muri wavyigana. Ibibazo kononekara ni byinshi. Ubwa mbere ho abantu begereye ibihinguriro amazu aramaze kuzarasadagurika kubera umutigito w'amamashini. Kigira kabiri amabati yose aramaze gusaza. Yego kubera ibintu by'intumuko, kubera ibintu by'ibisima nyene biguye ku mabati bica yifata nyuma y'indwi zibiri usanga amabati yaguye mu mwanya mutoyi. Kwisi rero abantu bagoma bakorora bagira gute kubera ibyo kanyene bihumeka by'utavanako. Mu masaha yiteye y'ijoro naho abo banyagihugu ntibaheza ngo bumve abagizi ba nabi nk'abasuma kubera urwo rwamo rw'amamashine. Agaca kujya kuntu rero kubera umutigito wavyo abasuma batwiba buri munsi. Urumva naho umusuma adatobora inzu yiryamye ngo ntumenya kuko agoma akingiwe n'iyo mitigito y'imashini. Uzakuca usanga wejo mu nzu byose batekeye bagiye. N'umubanyi atewe agatabaza ntushaka kumwumva kubera umutigito nyene w'amashini. Abo banyagihugu basaba ko leta yo kwimura iryo hinguriro ikarikura mu kibanza cegereye abanyagihugu. Tubamenyeshe ko igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera intara Cibitoke kugenekerezo rya 22 Nyakanga, yari yategetse ko iryo hinguriro ryo kwimurirwa muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza, ariko gushika ubu bikaba bitaraja mu ngiro.
Tumushimire Innocent Valentin singira nkabo tukiri mu gisata c'imibano nyene tuve mu cibitoke tugaruke mu gisagara ca Bujumbura tubabwira abanyagihugu bo muri quartier Busoro zone Kanyosha muri commune Muha basaba indongozi ziheruka gutogwa ku baronsa amazi meza bamaze imyaka irenga 15 bemererwa amazi meza ariko ntibije mu ngiro abanyagihugu bavuga ko ico kibazo c'amazi gitera intambamyi nyinshi bagasaba abategetsi bahari uyu munsi kutamera nk'abo basubiriye waratere kwizera niwe yaduteguriye iyi nkuru. Abanyagihugu bo muri quartier Busoro bavuga ko ubukene bw'amazi meza ari kimwe mu bibazo bibahanze. Inyuma y'imyaka irenga 15 umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi warabemereye ayo mazi meza bararindiriye amaso ahera mu nzira. Umwe muri abo banyagihugu aravyigana. Ikibazo c'amazi haheze imyaka ishika 15 ntwara CNDD FDD iri ku butegetsi kandi chef de quartier yitwa Nimbona Vena avuka muri quartier Busoro nyene. Muga nta kintu na kimwe yigeze akora. Muga amazi kuva 2005 ntaraboneka kandi baguma bemera ngo baragishoboye ngo bazoyazana. Kubera ubwo bukene bw'amazi meza abo banyagihugu akatari gake bikora ku mazi y'imvura iyo bishitse ikagwa canke bakaja kuvoma ay'uruzi Kanyosha. Ayo nayo akaba ari imyanda itandukanye. Ivyo bikaba bimeze uko no kwivuriro rito ryo muri iyo quartier. Umuntu abishoboye aragenda epfo kuri public akavoma canke prive naho usanga ari benshi ukanayabura. Imvura iguye naho umenga rero turatsinze rurayi ucusigara wiruka urondera yo kunywa. Mbehe nahura nayo kunywa tukaja tunywa yo y'imvura. Imvura naciye iminsi mike usanga bari mu dukoko tutuyokaye nko mu gitondo saa 12 usanga mu ruzi Kanyosha wuzuye bari kuvoma n'amazi usanga ari nombe gusa kubera imvura umuntu agenda saa 10 z'ubuca akagaruka saa 4 z'umurango n'ikindi baze centre de santé mu Busoro tegira amazi. Abo banyagihugu batera kamo abategetsi bashasha baheruka gutorwa gushira mu ngiro ivyo biyemeje ntibamere nk'abahahora. Ivyo biyemeje babashasha babishire mu ngiro ntibamere nk'abasubiriye. Ikati yacu ya Busoro ikintu bashira imbere bose abiyamamaza kuko aje kitugoye n'amazi n'amatara. Mugabo ko nabivutse bahashitse baca bibagira ivyo basezeraniye abanyagihugu. Kuri ico kibazo c'ubukene bw'amazi aho muri quartier Busoro uruganda rwa RPA nirwashoboye kuronka Ndayisenga Devote mustaneri wa commune Muha kugira agire ica bivuzeko. Arakoze na waratere kwizera inkuru ya nyuma yo mu gisata c'imibano idushikana mu buseruko bw'igihugu ikabijanye n'abanyagihugu bo muri commune Gisuru intara ya Ruyigi batewe umutima uhagaze n'uruja n'uruza rw'abantu gwibonekeza ku rubibe igihugu ca Tanzania gihana niyo commune bakabona ko ikiza ca coronavirus gishobora kubinjirana barutazaro miburo niwe tubaza iyi nkuru. Izo mpungenge z'abo banyagihugu bo muri komine Gisuru intara ya Ruyigi zihagaze kuruja n'uruza ruguma rwibonekeza ku rubibe igihugu ca Tanzania gihana na komine Gisuru aho abadandaza baguma binjira bavuye mu gihugu ca Tanzania co kimwe n'abava mu Burundi bagenda muri ico gihugu kibanyi ngo hari n'abinjira babanje gufumbatisha amafaranga abapolisi canke abasirikare. Uyu mudandaza aratubwira ingene binjira muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Y'uruja n'uruza turabinjira bagiye gukorera amafaranga muri Tanzania ndetse n'abatanzania barinjira mu Burundi baje batanye ibidandazwa cyangwa bakene ibidandazwa mu Gisuru harabinjira mu Kinywabi harabaca mu nzira bagatanga amafaranga ku basoda baba bari ku mipaka cyangwa abapolisi. Ivyo rero ngo birashobora kubakwegera akarambaraye nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Yashobora kudukwegera akarambaraye mu kutuzanira ingwara ya coronavirus. Murazi neza yuko leta barugurura imipaka ngaha mu Burundi ariko tubona uruja n'uruza hari nk'uko nyene vyahora. Abo banyagihugu basaba abashinzwe intwaro kuraba ingene ico kibazo bogitorera inyishu na burya bumva ko ikiza ca corona kibandanya ciha inkumbi hirya no hino kw'isi. Uruganda rwa RPA rwarondeye kumenya ico gade n'inganza mustaneri wa ariko telefone yiwe ngendanwa yahamagara hakabura uyitaba. Barutazaro miburo mu makuru avugwa mu bijanye n'imico n'akaranga bamwe mu gwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda bamaze iminsi 3 bakoraniye i Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene imico n'akaranga vyonagurwa. Abatunganije iryo koraniro bavuga ko ugwaruka rwa kino gihe rusigaye ruhurumbira imico y'abanyamahanga y'ibihugu byabo nayo igatera itituka. Inkuru ya Onezime Dushimagize.
aho hari kuri uyu wa gatandatu mu kigo iriba kijeje guteza imbere imico n'akaranga. Muri ico kigo kiri Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Rwanda niho hakoraniye kuva ku munsi wa gatanu bamwe mu gwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene imico n'akaranga vyonagurwa muri ivyo bihugu vyompi. Kubwa Asunta mugira neza arongoye ikigo iriba ari naco categuye iryo koraniro ngo gwaruka rutaheruke rw'abarundi n'abanyarwanda babandanya guhurumbira imico y'abanyamahanga inyuma y'imyaka hafi 60 ivyo bihugu vyikukiye. Muri iyi minsi 3 yabanjirijwe n'amezi yo kwitegura abarundi n'abanyarwanda b'urubyiruko bishyize hamwe koko ngo bakomeze gusesengura no gusobanukirwa icyo ubukoroni bwatunyaze. Imyaka 60 irashize kwemera no kwizera ko yaba ari abarundi yaba ari abanyarwanda yabaye twarakomeye ku muco ntabwo uyu munsi ibihugu byacu byaba bivugwamo amacakubiri inzangano ubwicanyi n'ibindi. Muri iryo koraniro harerekanye utugenegene n'ibishushanyo vyerekana imico y'abakera. Muheto Jean Darcy no musore w'umurundi ari mu bitavye iryo koraniro akaba yatumiwe nk'umuhinga mu bijanye no gushushanya. Barantumiye kwifatanya n'abanyarwanda mu bintu vy'umuco ariko noza tugasangira nabo vyerekeye amateka y'u Rwanda mu artiste nanje ndavuga ati ni vyiza nkaje nk'umu artiste bimpa ciyumviro shobora gukoresha nanje mu bishushanyo no bashaka gucapa. Christian Interetse nawe nyene n'umurundi yigisha ibijanye n'umuziki avuga ko muri iryo koraniro yahigiye ibitari biki. Baratumiwe kwifatanya ico bise decolonisation artistique twahigiye ibintu byinshi cyane ku muco nyarwanda ingene umeze imbere y'abakoroni aho ubona ko bitandukanye n'ubu ari nayo mpamvu natwe abarundi twari dukwiye kwiga ibyo bintu bijyanye n'umuco kandi bikakora urwaruka. Ni ikintu gikomeye cyane. Cecile Umutoni ni umwigeme w'umunyarwandakazi ariko yavukiye mu Burundi wavuga ko bikwiye ko igihugu kigumana akaranga kaco kugira ngo kazoragwe aho bazokwibaruka. Nkanjye navukiye Burundi ndi umubyinnyi nigisha no kubyina hari urubyiruko rwinshi rutabasha kubona barubwira kuko muzi byabaye muri iki gihugu byatumye bamwe bavutswa ababyeyi bituma habaho ihagarikwa ry'ihererekanya ry'ubumenyi. Ni gute umunyarwanda ataka ni gute yambara ese yambaraga gute kera ugwaruka nkatwe ugasanga ntabyo tuzi ni naryo ryatumye nitudakanguka uno munsi ejo abana bacu abuzukuru bacu nta kintu kimwe bazamenya. Asunta mugira neza arongoye ikigo iriba kijejwe imico n'akaranga mu gihugu c'u Rwanda yamenyesheje ko bagiye kuraba ingene ugwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ivyo bihugu ko ari bibiri bimwe mu bijanye n'akahise kavyo. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro Humura Burundi mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI kubifuza gusaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikigabane ubahuka bamwe mu banyeshuri bafise impapuro z'umutsindo bita bakaloreya barahura n'ingorane mu kuja gusaba akazi kuko izo mpapuro z'umutsindo baronswa zidafatwa cyo kimwe n'impapuro z'umutsindo za kera bita lisanse. Mu kigabane ubahuka cyo kuri uyu munsi umutumire ari no mu bahinyanyuye ivyigwa vya kaminuza aratubwira ingorane bishobora kugira hamwe n'icokorwa kugira izo mpapuro zinganishwe. Ikigabane ubahuka mugishikirizwa na Nadeje Irakoze. Ubahuka. Abanyeshuri bahejeje kaminuza mu bisata bimwe nk'igisata c'amategeko bize mu ndinganizo nshasha y'inyigisho bita BMD barahura n'ingorane yo kuronka akazi mu bisata bizemwo kuko impapuro z'umutsindo baronswa bita baccalaureat zidahabwa agaciro kumwe n'impapuro z'umutsindo za kera bita licence. Ivyo bigatuma abatari bake bibaza iciyo ndinganizo nshasha y'amashuri ya kaminuza bita BMD yaje kungura mu gihe hari hasanzwe indinganizo y'inyigisho za kaminuza bita LMD. Hokogwiki kugira impapuro z'umutsindo zitangwa muri yo ndinganizo nshasha y'inyigisho zifatwe ku rugero rumwe n'iza kera. Umutumire w'ikigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana igenekerezo ya 25 Gitugutu 2020 n'umwigisha muri kaminuza Charles Nditije ari no mu batunganije gushasha inyigisho za kaminuza mu Burundi araza kuduha umuco kuri ivyo bibazo. Kuri micro muri kumwe na Nadeje Irakoze ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Uri radio shahu uri radio. Kudaha
kudaha agaciro kumwe impapuro z'umutsindo zishasha zironswa abanyeshuri bahejeje imyaka 3 ya mbere y'inyigisho za kaminuza mu ndinganizo nshasha y'inyigisho bita BMD nk'impapuro z'umutsindo za kera bita licence biri mu bituma abaheza kaminuza muri kino gihe bagira ingorane mu kuronka akazi mu Burundi. Aha twotanga karorero kabahejeje mu gisata c'amategeko basabwe kubanza kuronka izindi nyigisho kugira bemererwe kwakirwa mu mashirahamwe bashingwa manza. Naho rero biruko umwigisha muri kaminuza Charles Nditije aradusigurira icatumye bashiraho iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho bita BMD mu Burundi n'akarusho yazanye ku banyeshure muri kaminuza. Bagomba menyeshe aho twatubwira yuko ibyo mvuga ndabizi kuko hagati y'umwaka w'2008 n'umwaka w'2010 nari muhanuzi w'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi agezwe nk'imyanyura ingena inyigisho zo muri kaminuza z'Uburundi zose akana kaminuza y'Uburundi zizonyanyurwa n'itegeko ryashizeho baryanditse hamwe n'umuzinga yarashize iyo umugambi ico bita projet de l'assemblée de la supérieure rero no mu nama nshingamateka y'Inteko niyo nari umushingamateka ndabizi rero mvuga cyatumye rero duhinyanyura ukundi ingena kaminuza zo muri zitunganywa bari kugira ngo dukurikize ibigirwa mu bindi bihugu cyane cyane bya Buraya na Amerika n'ahandi uko baciye bashinga icyo bise reforme de Bologne mu Gifaransa système LMD cyangwa BMD ni ukuvuga yuko ibyigwa binyanyura ukundi igice cya mbere bita baccalauréat kimara imyaka 3 kandi karayicara kimara imyaka 4 master cyangwa métier imyaka 2 doctora imyaka 3 ariho bacanye mbere bati binyanyurwa rero ibyo bihinduka nuko bavuze bati yinyanyurwa by'ibyigwa byotuma uwiga ata n'ibintu byinshi byinjira mu mutwe ndakacu binyuma rirashyize ku kazi nicyo bituma bagaceka tugabanye ibyigwa umuntu yiga kugira amenye ibintu byinshi niba bitajyanye cyane cyane bashimikiye ku cy'umuntu yiga icyo bita professionnalisation mu Gifaransa ni kuvuga bagati nk'umuntu wiga kwigisha wiga ihariro wiga amategeko cyane cyane yibande y'amategeko ibyo azokora hitse mu kazi ibindi yige bikenya ikindi bongeye nuko no kwigisha bigisha ukuri cyane cyane bagashimikira ku bumenyi bizotuma umuntu guhinga atana ubumenyi bwo mu mutwe gusa agafite n'asohokangira babikora iki nicyo bituma baciye mbere n'abijyaje kwandika igitabo cy'umutsindo bahagarika bagaca bisubiriza icyo bita kwimenyereza mu kazi icyo bita stage ni kuvuga umwaka wa nyuma umunyeshuri agira heza acagenda aho bakora ibyo yize kuba yimenyereze arabe ko ibyo yize n'ingena akazi gakorwa ko bijanye ni ubuhinga rero bushasha butuma umuntu yiga gukora kumenya akazi nk'ibyo gusa kugira ngo agende azi hariya byinshi ndazi indengarengo nyinshi ndazi amategeko menshi agira ati nashaka ku kazi bakoresha gutya na gutya na gutya kandi ikindi bivuga ni uko tubigize bityo umunyeshuri ahejeje mu Burundi acajaniwe iyo diplome ahagiye hose akurikije izo nyigisho iyo BMD baca bamukundira akabandanya muri izo za kaminuza kimwe bihambaye nuko ibyo wamenye naho uhitira cyangwa hiza kaminuza ibyo wamenye urabigumana bisubiramo byose akera harakavuga kenshi. Mu gihe ari mu bahinyanyuye itegeko rishiraho iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho za kaminuza mu Burundi, Charles Nditije aratangazwa n'ingene impapuro z'umutsindo zishasha za baccalauréat zidafatwa co kimwe n'iza kera bita licence, kandi itegeko rishiraho iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho za kaminuza ribitomora. Aho iryo tegeko ryashingwa mu nama nshingamateka barerekana neza yuko umuntu ahejeje iyo myaka 3 ya baccalauréat impamyabushobozi aronka aricyo kimwe n'ijya bita lisansi y'imyaka 4 batatu na kimwe gihinduka yarashikira ko mu gutangura akazi grade de recrutement zo mu Faransa n'umushahara afata nico kimwe n'iyo lisansi ya kera kuko ubumenyi bumwe gikuru cy'imyaka ku y'imyaka 4 cyangwa imyaka 3 gikuru nico gukora nabazi yuko ubu
kaminuza zitunganya kugira ngo umuntu yige akazi amenye ati jewe ntegereje ngo ndi gukora iki nico gituma rero kukanya kazuba na gatoya itegura tomoye usaba ko leta yubahiriza abo banyeshuri ko yashinze gutunganya rishashi kabwira abakoresha bose yuko uweje kaminuza y'imyaka 3 bakarerera aronka ibirushobozi ingana n'izayizi imyaka 4 niko biri yuraye n'ahandi hose biko bimeze bari gituma uri atabikurikije uwo munyagihugu yahora bura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butarata manzuri iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Abanyeshuri batemererwa guhabwa akazi kuko badafise impapuro z'umutsindo za kera bita licence bariko bararenganywa nkuko bivugwa na Charles Nditije agasigura ko ingaruka zishobora kuba nyinshi mu gihugu mu gihe atacokogwa. Bambeho nakarengana kwa abanyeshuri kuko nta byinyigisho bazogira no ko bazohindura mbere garuka ku myaka ine amateka ari kameze nibaza yuko ari kubarenganya kandi ari gutuma abashomeri bongerekana bigatuma kandi abagatigira leta bagaca bashagura bakaja mu intumbero y'ukwiba yo kwireza nabi kubera babizeguriye bakabona akazuza kabo cyo gutuma n'ubwanzi leta nibubahirije yandikire abo bakoresha yuko bashobora kubaha akazi bakurikije amategeko agenda ku kazi mugabo ntibafate yuko impamyabushobozi yabo idakwiye baronka akazi. Ku bwa Charles Nditije leta kaminuza zitandukanye bakwiye gufata mu minwe ico kibazo bakagitorera umuti. Ubashobora nuko abayobozi baza kaminuza y'Uburundi hamwe n'abigisha boje hamwe bakereka abo bakoresha yuko abanyeshuri ko barenganywa kandi yuko impamyabushobozi none ko no munsi ingana n'impamyabushobozi yatangwa hakiri imyaka 4 kimwe kandi nuko cyane bihagaze kuri leta no yuko umushikiranganje ajejwe za kaminuza yoje hamwe n'umushikiranganje ajejwe iby'akazi bagaheza bakumvikana bakasohora urwandiko bakarungika abakoresha bose bakabereka yuko abantu bariko barengana kandi ko amategeko ashobora gukurikizwa kuzo kwanga guha akazi uhejeje muri iyi ntumbero shasha ya BND bagize imyaka 3 bakamenya akazi kubera yuko akugira ibyangombwa yuko uyu muntu yumfata ibihano ko bari kararenganya. Ni no kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe n'umwigisha muri kaminuza Charles Nditije dusozereye ko ikigabano bahuka cyo kuri no w'Imana cari gishimikiye ku ngorane abanyeshuri bahejeje kaminuza mu ndinganizo nshasha y'inyigisho bita BMD bagira mu kuronka akazi hamwe n'icokogwa kugira iyo ngorane itorega umuti. Ndashimiye umutumire ku muco yaduhaye, ndashimiye namwe mwese mwaduteze yompi kuri micro mwari kumwe na Nadege Irakoze naho ubutaha. Ubahuka. Tumushimire Nadege Irakoze ku kigabane ubahuka ahejeje kudushikiriza nongera nkengurukira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kudukurikira. Amakuru y'ikiganiro muri abo n'utwa twabateguriye kuri no munsi w'Imana gerekeza rya 2025 Gitugutu umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera nkengurukiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya Rusiya Kabera hamwe na engineer Egide Mwemero bari bayihagarariye mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye. Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Burundi ni kiganiro igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.